Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idahita TV, amagara meza, kururanirwa n'iterambere kuri mwese nivyo tubipfurije mu vyanyu no mu banyu aho muherereye. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro Yaga Muganga, tugomba twongere dutegurire kandi twongere tubashikirize ngaha nyene ku kazi, ngaha ni kuri farumasi yitwa Farumasi Kaze Kinama ku Gicumi, aharabana n'ishengero ry'abatimwe de Jehova canke ivyabona vya Yehova. Hanyuma urashobora kuba kumbure ukenera umuti, hanyuma ukaba worondera kumbure ugasanga wabuze aha canke hariya. Niba uri ngaha hafi muri no micungararo ya Farumasi Kaze Kinama, haha hafi mu Kinama mu Kamenge, urumva nyene natwebwe urashobora guca ngaho ukaraba ko kumbure umuti wabakwandikiye tufise kugira ngo nyene natwe udushorere. Nuko intumbero ya kino kiganiro ahanini si kubereka Farumasi Kaze, ni intumbero yo kuvugana namwe ku vyigwa novuga ngo inyigisho ntungamagara kugira ngo zidufashe kumbure gushishikara kuzitira tutaronegwa, kubera yuko murazi yuko bayamaze abafaransa bakavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir. Mu kirundi tuvuga tuti ni vyiza ko umuntu azitira ataronegwa, niko kumbure twivuga mu kirundi cacu. None rero nuko ubuheruka twarabashikirije ikiganiro cavuga ku bimenyetso sindamusiga bitandatu bitwereka yuko umubiri wacu ukenye amazi, bitwereka yuko dukenye amazi mu mubiri wacu, kugira ngo kumbure nako duce tumenya yuko dukwiye kwitwarika cane, kuko iyo umuntu adafashe amazi akwiye birafise ingaruka mbi mu mubiri. Ico kiganiro kandi hariho na mugenzi wacu twashikirije kuri runo rubuga nyene rwitwa Ntamvura Idahita TV, aho twavuze ku nyungu 9, ibintu 9 amazi adufasha mu mubiri wacu. Ico kiganiro haraheze iminsi tukikoze, kumbure hoba hariho abatarakibona. Twarabonye abantu benshi bakomanse amakomantere kuri kino kiganiro cavuga ku bijanye n'ivyo bimenyetso bitandatu bitwereka yuko dukenye amazi mu mubiri, kugira ngo kumbure mushishikare gukompleta kuzuza neza ubumenyi bujanye n'ivyacishijwe muri bino biganiro bivuga ku mazi n'akamaro kayo. Mworondera kino kiganiro rero kivuga ibijanye n'inyungu 9 canke ibintu 9 amazi adufitiye atumarira mu mubiri wacu. Nuko bishitse kumbura ukaba ukeneye kuronka ico kiganiro, kugira ngo uronke link canke lien y'ivyo biganiro urashobora kutwandikira uciye kuri izo nimero kumbura ubona ngaho za WhatsApp, canke kumbura ugaca no muri commentaire ukatubwira, hanyuma tugaca tukurungikira ico kiganiro. Kubera iyo utari bwiyaboneshe kuri runo rubuga usanga ibiganiro byamaze kurengana bitoroshe kugira ngo ubibone vyoroshe, ariko mugabo twebwe bene kubishikiriza tuba tuzi aho tubironderera, hanyuma tugaza tukakurungikira ico kiganiro nyene kugira ngo uce ugikurikirana nko doha tubigenza kubahora badusaba ibiganiro ibi canke biriya. No musi rero mu kiganiro Yaga Muganga, nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye, nkuko muvyumva ko muri kubasanzwe amenyereye ijwi ryanje, muturamenya na jewe Jean Zimana Irambona, ni jewe nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro, kandi ni jewe nsanzwe ndakibashikiriza igihe cose kiba categuwe. Mu kiganiro Yaga Muganga cuno musi rero twagomba kubashikiriza ibintu 7 bifasha gusinzira neza. Gusinzira ni kimwe mu bintu nkenerwa cane umubiri wacu ukeneye, kugira ngo tugire amagara meza mu buzima bwacu bwa misi yose. Iyo rero dusinziriye neza, tugasinzira umwanya ukwiye, kuko hariho gusinzira mugo ugasanga naho wasinziriye ntiwasinziriye umwanya ukwiye. Iyo dusinziriye rero umwanya ukwiye, bituma umubiri wacu uruhuka neza, kandi bigatuma umubiri wacu uronka ingene wiyubaka, umubiri wacu ukaronka amahirwe yo kwiyubaka, yo kuvuga ngo yo gusubira kwiyubaka, yo gusubira kumera neza, yo gusubirana ingoga, inguvu n'amagara meza, kugira ngo bikunde umuntu abashe gukora ibikorwa vyiwe vya misi yose. Rero iyo umuntu asinziriye umwanya ukwiye, agasinzira neza umwanya ukwiye, bituma umubiri uruhuka, kandi bigatuma ibice bitandukanye vy'umubiri wacu bironka amahirwe yo gusubira kwiyubaka, kugira ngo bisubire bibe en forme, bisubire bimere neza. Muri ico gihe rero iyo twaryamye umwanya ukwiye kandi tukaryama kuvuga tugasinzira bikwiye n'umwanya ukwiye, bituma duca tugira amagara meza, kubera umubiri iyo wiyubatse
iyo umubiri uronse amahirwe yo gusubira novuga ngo kwisubiza kwiyubura ukundi gushasha mu nyemere mvuye gutyo hoya, iyo umubiri uronse amahirwe yo gusubira kwiyubura gushasha bica bituma tugira amagara meza mu mutwe, ibi twavuga mu gifaransa ngo ni sante mentale. Burya amagara yo mu mutwe aba meza hisunzwe vyinshi, muri ivyo vyinshi vyisungwa haba harimwo n'ikijanye no kuruhuka neza. Umuntu ataruhuka neza bimeze nk'ubwira ko rero ntagira amagara meza mu mutwe. Amagara yo mu mutwe arashobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose, tukamujana hariya kwa Rujani ku bagwaye ingwara zo mu mutwe muri CNPK, Centre Neuropsychiatrique do Kamenge, ibintu nyene nk'ivyo. Rero iyo turuhuka neza kandi umwanya ukwiye nkuko bikwiye nkuko bitegekanijwe, twaza kubona hari imbere umwanya umuntu akwiye kuruhuka hisunzwe imyaka afise canke se urugero rw'imyaka arimwo canke se afise, twaza kubibona nta ngorane. Ntimwihave mwiyumvira muti none mbe basha umuntu yosinzira umwanya ukwiye gute, n'umwanya ukwiye n'umwanya ungana gute, nka je nosinzira amasaha angahe? Turaza kubibona muri kino kiganiro nyene hariya mu mpera. Rero iyo uryamye bikwiye, umwanya ukwiye, ugasinzira neza, ugira amagara meza mu mutwe, hanyuma kandi ukagira novuga ngo n'amagara meza mu mubiri. Umubiri wawe ugira amagara meza, twavuga ngo sante mentale canke se côté physique, ibijanye n'ingene umubiri wawe umeze, inyama, imitsi, amagufa, iki. Lo physique kumbure ku bakunda igifaransa cane, lo physique nayo imera neza, sante physique, amagara muri rusange mu mubiri umererwa neza. Hanyuma kandi iyo uryama bikwiye, ukaruhuka bikwiye, umwanya ukwiye, navyo nyene biratuma ugira amagara meza mu mutwe. Amagara meza yo mu mutwe n'amagara meza yo mu bwenge. Twamaze kwivuga mbere c'amagara yo mu mutwe, amagara novuga mu buryo bw'umubiri sante physique, ngomba kuvuga ahubwo sante novuga ngo yo mu bwenge. Ubwenge ni côté intellectuel, niveau intellectuel yawe, ingene ubwenge bwawe bukora, ingene ubwonko bwawe bukora, ingene wiyumvira, ingene ubwenge bwawe bukora, ingene uteka umutwe, ingene novuga ngo ukenyura imikenyuro y'ubuzima, ama strategie, ingene wobaho, ingene wogira, ingene wokora ibintu, ingene wotondeka ibintu neza, ingene wodekuvura bishasha, ingene ubwenge bukora. No kuvuga rero yuko iyo uryama bikwiye, ugasinzira bikwiye, sante mentale imera neza, no kuvuga amagara mu mutwe, sante physique, amagara yo mu mubiri muri rusangi, naho nyene umererwa neza, ugubwa neza. Hanyuma kandi n'ubwenge, amagara yawe y'ingene ubwenge bwawe bukora navyo nyene bigenda neza. Ariko iyo tudasinziriye neza naho, ntidusinzire umwanya ukwiye, umubiri wacu rero burya uhura n'ingaruka mbi nyinshi. Izo ngaruka mbi nyinshi zigaca zituma rero tutagira amagara meza. Ugaca rero hariho ibintu bimwe bimwe bikunda kuba ku muntu vyerekana yuko amagara yiwe ageramiwe kubw'uko ataruhuka neza, adasinzira bikwiye. Muri ico gihe rero umuntu arashobora kwamana uburuhe, akama yumva afise fatigue imisi yose, ibihe byose akama yumva acitse intege, nta nguvu afise, kumbe acitse intege canke inkokora kubera yuko ntaruhuka neza. Umuntu ashobora kwamana uburuhe bwa misi yose budasobanutse iyo ataryama bikwiye kandi bihagije. Hanyuma ikindi naco gishobora kuboneka ku muntu ataryama umwanya ukwiye, ataryama bihagije, naho atari vyo dutumbire kuvuga cane cane ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu afise ikibazo co kutaryama neza, nico uko umuntu ashobora kwamana ishavu rya misi yose, akama nyene ari umuntu arakaye, akama akantu kose gakomye yo kurandagura, akantu kose gakomye akagurukira nka hariya, umwana agize akantu k'agakosa agaca murandamura, ugasanga ibintu nyene bimeze nabi, umuntu yamashavuye, yamana ishavu, yamana novuga ngo uburakari. Iyo irritabilité rero irashobora guterwa nuko umuntu ataryama neza ngo aruhuke, ugasanga rero navyo birashobora kugira no gutuma umuntu agira ikibazo kijanye nuko rero. Kandi iyo umuntu ataruhuka neza aragira ico twita mu gifaransa ngo ni difficulté de concentration, biramugora kwikonsantra, biramugora gukoresha ubwenge, biramugora gukoresha umutwe, biramugora guharura, gupanga imigambi, gutunganya ivy'ingene ubuzima bwiwe bumeze n'ingene bwogenda, ibintu nyene nk'ivyoye. Muri OMS rero ryashirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu,
kw'isi ryo bita ngo ni Organisation Mondiale pour la Santé, baremeza yuko mu myaka yose umuntu abaho canke se igihe cose umuntu abaho ngaha kw'isi, ica gatatu c'igihe amara kw'isi, ica gatatu c'imyaka umuntu abaho kw'isi gikwiye kungana n'imiburiburi n'umwanya uyu muntu asinzira. Ni ukuvuga nk'ubu nimba umuntu amaze imyaka 3 agaca apfa, vyasaba yuko uyu muntu mu myaka 3 yamaze, umwaka umwe ku myaka 3 aba yawumaze asinziriye. Murumva yuko kuryama, gusinzira itiro ritwara ica gatatu c'ubuzima bwacu. Ni ukuvuga iyo umuntu asinzira umwanya uri musi y'ica gatatu c'amasaha, novuga ngo agize umunsi, mumaze ko amasaha agize umunsi ari amasaha 28, hamwe wowe uryama amasaha ari musi y'amasaha 8, aho hantu birabonekana yuko uryama umwanya mutoya, umwanya udakwiye, umwanya udahagije. Hanyuma kandi mw'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS barahindukira kandi bakemeza yuko ngo muri kino gihe ibice hafi 30% by'abantu baba kw'isi aribo bagwaye ingwara zituruka ku gusinzira nabi, ku kudasinzira bihagije, ku kudasinzira mu buryo bukwiye kandi buhagije. Nk'uko rero twamaze kubibabwira mu kiganiro Yaga Muganga cacu cuno munsi, tuzanywe no kubabwira ibintu indwi bifasha umuntu gusinzira neza. Urashobora kuba kumbure muri ino minsi umaze igihe ufise ikibazo co kudasinzira neza, ugasanga niyo ugiye gusinzira urarondera itiro ukaribura, ukarara ukanura bukagukerako, ugasanga mugabo ntuzi impamvu nyamukuru zishobora gutuma umuntu abura itiro. Twagomba kukubwira ibintu indwi woshobora kurondereramwo kugira ngo urabe yuko hoba harimwo ibintu vyatumye muri ino minsi ubura itiro, ugasanga muri ino minsi nta tiro ufise, kuko birashoboka yuko woba ufise ikibazo c'itiro muri ino minsi, ugasanga naho uryama ntibikunda kuronka itiro, ariko mugabo ugasanga ntiwaruzi ko bino bintu tugomba kukubwira yuko navyo bishobora kuba biri mu bintu bituma umuntu adasinzira neza. Muri bino bintu ndwi rero tuzamwe no kukubwira bishobora gutuma umuntu adasinzira neza. Ikintu ca mbere twoherako, ikintu cofasha kugira ngo usinzire neza, nako ntitugomba kuvuga ngo dushimike ku bintu bituma udasinzira neza, ahubwo tugomba kuraba ibintu wokora canke se wokwirinda mu ntumbero kugira ngo bigufashe gusinzira neza. Kimwe mu bintu vyo gufasha gusinzira neza, wewe umaze iminsi udasinzira neza, twagomba ngo uze uraraba urabe ko muri bino hariho ibintu nawe wari usanzwe ukora canke wari usanzwe udakora kandi wari ukwiye kubikora kugira ngo bigufashe gusinzira neza. Ikintu kimwe mu bintu vyo gufasha gusinzira neza nuko utokwihereza ibintu birimwo kafeyine, imfungurwa canke ibinyobwa birimwo kafeyine. Aho nawe umuntu yokubaza ati mbega none ibintu birimo kafeyine ni nk'ibihe? Ibintu birimo kafeyine ni vyinshi, hariho ibyo usanga tuvuga ngo icayi, ibi vya Nescafe canke ibindi bintu nyene vy'icayi n'ikawa. Ni ukuvuga rero icayi, hanyuma n'ikawa hamwe n'ibijanye n'ibinyobwa tuvuga ngo n'ama boissons énergisantes n'ama energie. Murazi ko hariho n'ivyo usanga muri birya tunywa bavuga ngo n'amaji vyitwa ngo na energie. Hariho n'ibindi rero bitanditse ko energie mugabo birimo kafeyine, narabidandaje cane, za Zambia nkiriyo, za Kung Fu, n'ibindi kumbure za Red Bull, ibintu nyene nk'ivyo. Hariho ibinyobwa vyinshi birimo kafe canke se birimo kafeyine. Ni ukuvuga rero ivyo binyobwa vyose birimo kafeyine ni vyiza ko umuntu yovyihoza. Ibi bintu vy'ama Coca-Cola nayo nyene burya ibirimwo kafe. Hariho n'ibisuguti, hariho shokora, hariho ibisuguti vy'amashokora bavuga ngo ni vy'amashokora, cyangwa ugasanga hariho n'izindi shokora nazo nyene muri bijanye n'ama alimentation, ugasanga iyo shokora canke ico gisuguti kirimwo ivyo novuga ngo ni chocolate flavor, niyo ntuze ya shokora, ugasanga navyo nyene birimo kafeyine. Rero ikintu cose ufungura canke unywa inyuma y'isaha 11
vyiza nimba ugomba yuko kitaguhungabaniriza systeme yo gusinzira canke se itiro vyiza woreka. Ni ukuvuga rero ikintu ca mbere ngaha duhereyeko kivuga ngo kutihereza ibiribwa canke ibinyobwa birimwo kafeyine inyuma y'isaha 11 z'umuhingamo. Kubera iki? Kubera yuko vya bintu bihereje inyuma y'isaha 11 z'umuhingamo bishobora gutuma utaronka itiro, bishobora guhungabanya itiro ryawe aho uhava ugira kuryama. Nico kintu rero sinzi mbega none uravye ubona muri ino misi naho uri kurabura itiro nta bintu uhora unwa canke uhora ufungura vyoba birimo kafeyine, ahubwo ntiwoba ukunda kunywa energy, ntiwoba ukunda kunywa za Red Bull. Ino sindaraba neza ibintu birimo ama energy ama kafeyine cane kubera aho ngaruka ino nta mabotike nakozemwo, ariko mugabo raba neza wewe ufise ikibazo co kubura itiro rimwe na rimwe mw'ijoro yuko utoba ukaza mu byo unwa cane ugasanga uranwa ibinyobwa birimo energy. Noba ukunda kunywa ibinyobwa birimo energy canke ibintu vya Coca-Cola, ibintu vy'amakoka, nimba ukunda kunywa ibintu birimo ntuze kafeyine, no kuvuga iyi ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma utaronka itiro. Inyuma rero y'isaha 11 si vyiza yuko wonwa ibintu birimwo kafeyine. Kubera iki rero kafeyine? Kafeyine ashobora kugira ingaruka mbi ku itiro, nivyo nariko ndavuga. Ikindi kintu kigira kane cofasha umuntu gusinzira neza ni cuko umuntu adakwiye gukora siporo, imyimenyerezo ngororamubiri, novuga ngo imbere yuko aryama. Burya ngo si vyiza yuko umuntu akora siporo, ni ukuvuga nka vya bintu umuntu akavuga ati jewe rero kubera yuko mbona yuko nabuze umwanya wo gukora siporo ku murango, ugafata yuko ugomba ukore ya myimenyerezo ngororamubiri, ukiruka ukagira ikarashishi isaha yose imbere yo kuryama. Ngo si vyiza rero yuko umuntu imbere yuko aja kuryama ngo abanza gukora siporo cane. Wakoze siporo cane navyo nyene birashobora guhungabanya itiro, ugasanga umuntu agize itiro ku rugero ruhagije. Kubera ko umuntu adashobora kugira itiro ku rugero rwiza iyo akoze siporo imbere yo kuryama, ngo ni kubera yuko burya ngo siporo ngo irafavoriza, irorohereza, iratuma habaho ngo ico twita ngo ni sécrétion mu gifaransa, irafavoriza la sécrétion des hormones, irafavoriza, irorohereza, iratuma habaho novuga ngo imisemburo mu mubiri wacu. Iyo misemburo mu mubiri wacu nayo rero ngo ni imisemburo ngo usanga ari imisemburo bavuga ngo ni imisemburo iri stimulante, les hormones stimulantes, nka hormone yitwa cortisoide, bambe yitwa cortisol. Ariko ivyo navyo nyene ntaho bijamwe cyane kurumva n'ibintu nyene scientifique, nibaza yuko umuntu akabiva gutyo, nibaza ko byatahuritse. Ariko mugabo umuntu akwiye gufatamwo n'icuko gukora siporo, imyimenyerezo ngororamubiri, ama activité physique imbere yo kuryama atari vyiza, kubera ko burya iyo uguze siporo ngo biratuma umubiri urekura ama hormone menshi. Muri ayo ma hormone ngo hakaba harimo ama hormone astimira novuga ngo y'inkabuzo. Hanyuma kandi ngo ayo ma hormone nyene novuga ngo n'ayinkabuzo akabura ibintu mu mubiri, acangamurira novuga ngo ibintu mu mubiri, uko murazi umuntu agize siporo amaraso arashuha, iyashikabira n'ibindi. Ivyo bintu rero ngo birahungabanya ingene umubiri usanzwe ukora, kandi ngo bikaba vyonatuma umuntu agirane bimugora gusinzira, kubera yuko izo hormone stimulante zirimo za cortisol ngo zirahungabanya le rythme biologique, kandi ngo zikarotarda, zigatuma gusinzira kugorana canke se guteba, ugasanga ibintu biragoye. Ica gatanu muri bino bintu indwi turiko turababwira bifasha umuntu gusinzira neza, ni icuko umuntu yokwirinda gukoresha telefone cane imbere yo kuryama. Umuntu yokwirinda kandi gukoresha computer canke ordinateur, imashini zijya nyabwonko cane imbere yo kuryama. Kandi umuntu yokwirinda kuraba amafilme cane canke za telenovela, ama smart TV,
izi televiziyo zigezweho kumbura umuntu akaraba amaseri ibi na biriya ba Jack Bauer n'abandi n'ibindi kumbure mvuze Jack Bauer kubera ko ni ibintu kandi ni seri nabonye yakunzwe cyane kandi aje uno maze kwiraba katari gake ugasanga rero umuntu araravya amafilime kenshi imbere yo kuryama wa muntu we wowe ufise ikibazo cyo gusinzira raba neza yuko utoba ukunda gukoresha telefone cyane no kuvuga gukoresha telefone cyane ni kwa kuntu usanga uri kuraraba uri kurachatinga uri kuraba amafilime cyangwa utu video cyangwa uri kuraraba amakuru yijya nino kuri Facebook za TikTok n'ibindi ugasanga urakoresheje telefone cyane imbere yo kuryama ni waba ukunda gukoresha telefone cyane imbere yo kuryama iyo ni imwe mu mpamvu zishobora kuba ziriko ziratuma udasinzira neza udasinzira ku rugero ruhagije ikindi naco kuraba amafilime kuraba za telenovela za Ndeyana Master Times ni za Canal Plus cyangwa n'ibindi byose kumbura abantu bacisha ko amantuzeye ivyo bintu navyo nyene birashobora gutuma udasinzira neza kubera ikirere iki kintu cyo gukoresha telefone cyane ordinateur cyane cyangwa televiziyo cyane bituma umuntu adasinzira cyane ni kubera yuko biraruhisha amaso biraruhisha ico twita ngo ni imbono ya twita ngo ni routine mu gifaransa biraruhisha imitsi biraruhisha mu mutwe biraruhisha ubwonko kandi ikindi naco ngo mbere ubushakashatsi bwerekana yuko iyo ngo umuntu hageze kuryama ntaryame ahubwo ngo akishinga gukoresha telefone canke akishinga kuraba ku mashini canke akishinga kuraba televiziyo urya muco w'ivyo byose tudondaguye ngo utanga information utanga amakuru hariya mu bwonko yuko hataragera kuryama kuko mu bisanzwe ubwonko butwemerera kuryama kubera ko tubusabye kuryama naho kumbura hari igihe bishika ugasanga umuntu kubw'uburuhe arumva ko ashatse kuryama ariko mugabo akaguma atera igere rero burya ngo ivyo bintu ngo ni nkango birungika ngo information mu bwonko iyo information ikabwira ubwonko ngo ntiharagera ko ndyama kanatsinda uwo muco w'ibyo byose tubonye usanga bituma ubwonko bw'umumengo n'ubundi haracari ku murango no kuvuga ntiharagera kuryama rero muri ico gihe bituma rero ngo ubwonko butigera bwishiramo ko hageze kuryama kubera wagumye bukoresha wabugumije ku muco bwagumye bukora ibintu nyene nk'ivyo urumva rero iyo mpamvu ni impamvu imwe mu mpamvu zituma umuntu ashobora kudasinzira neza ariko uhebye gukoresha telefone cyane gukoresha ordinateur cyane gukoresha televiziyo cyane imbere yo kuryama uzobona yuko bizogufasha gusinzira neza ikintu cya gatandatu naco kivuga yuko mbere nta namajambo menshi tukivuga ko cyane ikintu cya gatandatu kivuga yuko umuntu akwiye kuryama hagati ya saa 4 na saa 5 z'ijoro umuntu akwiye kurenza saa 5 z'ijoro atararyama ivyo navyo kumburengera ngo bava tubiraba muri ano mapre abiri novuga ngo asigaye imbere cyane cyane pre ya nyuma itwereka umwanya umuntu akwiye kuryama uryamye inyuma ya saa 5 hari impamvu atari vyiza ni kubera iki turaza kuyibona imbere gatoya ariko mugabo umenye yuko ikintu cya gatandatu kimwe mu bintu byo gufasha gusinzira neza nuko woryama n'imiburiburi watevye uryame hagati ya saa 4 na saa 5 ahandi hoho byari byiza bwo kuzuryama imbere ya saa 4 z'ijoro ariko byacu tukababika bagomba kuko uterama cyane ukwiye kuryama hagati ya saa 4 na saa 5 z'ijoro ikintu cya gatindwi naco aco ca nyuma muri bino bintu indwi turiko turabashikiriza byo gufasha gusinzira neza ni cuko ukwiye kuryama ahatagira umuco na mukeya ukwiye kuryama ahantu atamuco na mukeya uhari no kuvuga mu mwijima mu cumba uryamamwo hakwiye kuba atamuco uhari no kuvuga ukaryama ahantu hatabona namba na gatoya abana bato kumbura ashobora kuvyuka agacagira ubwoba abo urumva nyene nta kundi umuntu akwiye gushiraho umuco mugabo nabo nyene burya hariho ukuntu woregera uwo muco ntubu umuco ugenda directement aho baryamye mugabo akaba ari umuco utuma hamwe yo kwikangura abona ko atakintu giteye ubwoba gihari abona ko atagikoko gihari akaba ariho nk'agatara gatoya kumbure kama kaka mu cumba mugabo katamuriki y'abana bari mugabo gusa kabereka yuko ushobora guca babona ko muri rusange mu cumba
atangorane ihari. Nayo ubundi umuntu akwiye kuryama ahantu hari umwijima. Igituma ni kubera yuko iyo uryamye ahantu hari umwijima, ni kuvuga ata muco na mukeya uhari, ngo ubwonko buronka amakuru abubwira yuko atakindi gikorwa na kimwe uba ukeneye ko kiretse kuryama ugasinzira. Ni kuvuga uko kuntu ata kintu na kimwe uriko urabona, uko kuntu hijimye, ari mu mwijima, ari mu mwiza w'umuzitanya, bituma ubwonko rero ngo butaremerwa n'iki canke kiriya, ahubwo ngo bukamenya yuko igikorwa uba ukeneye ko ari ukuryama. Gutyo rero ngo ibintu bica bigenda neza, umuntu agaca abona kuryama agasinzira amasaha akwiye. Rero bonisi ngira ngo tutaza gutebako ni ijanye n'umwanya ukwiye umuntu yoryama. Mbega umuntu yoryama amasaha angahe ku munsi? Umunsi ugizwe n'amasaha 28, none umuntu yoryama amasaha angahe? Ngaha turafise agatablo kumbure niko ngomba ndabasomere. Ni kuvuga yuko hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3, ni kuvuga kuva umwana akivuka gushika ku mezi 3, akwiye kuryama ku masaha 28, akwiye kuryama amasaha ari hagati y'amasaha 18 n'amasaha 17. Hagati y'amasaha 18 n'amasaha 17 niyo masaha umwana atarakwiza amezi 3 akwiye kuryama. Umwana ari hagati y'amezi 4 n'amezi 11 akwiye kuryama amasaha ari hagati y'amasaha 12 hamwe n'amasaha 15. Umwana ari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2 akwiye kuryama amasaha ari hagati y'amasaha 11 n'amasaha 18. Umwana ari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 akwiye kuryama amasaha ari hagati y'amasaha 10 hamwe n'amasaha 13. Umwana afise imyaka 6 afise hagati y'imyaka 6 n'imyaka 13 akwiye kuryama amasaha ari hagati y'amasaha 9 n'amasaha 11. Umwana ari hagati y'imyaka 14 na 17 akwiye kuryama amasaha ari hagati y'amasaha 8 hamwe n'amasaha 9. Umwana afise imyaka iri hagati ya 18 na 25, uwo mbere urumva yuko ntabakiri umwana burya abakuze. Umuntu afise rero imyaka iri hagati ya 18 na 25 akwiye kuryama amasaha angana nayo umuntu akuze aryama. No kuvuga yo nayo ni amasaha ari hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9. Nico kimwe n'ufise imyaka iri hagati ya 26 hamwe n'imyaka 64 mbere kuduga no gushaka ku myaka 100 nimba kumbure bayifise. Abayifise kumbure baramvye kumbure bagiriwe amahirwe yo kubaho bafise imyaka myinshi. No kuvuga rero umuntu akuze akwiye kuryama amasaha ari hagati y'amasaha 7 hamwe n'amasaha 9. None urumva ni waryama inyuma ya saa 5, ayo masaha 7 ntayuhavu kwiza amasaha 9 yo n'ibindi bindi. Aho ni mu gihe kandi tuba tuze yuko ku murango abenshi ntibaronka umwanya wo kuryama. Burya ushobora kuronka umwanya wo kuryama ku murango, twohava duharurira ko basi yayandi yo ku murango hamwe nayo mu ijoro, kugira ngo tubone kwemeza yuko uyu muntu yaryamye amasaha akwiye, umubiri waronse ingene wiyubaka. Ariko mugabo urumva nyene tuze yuko ku murango ni baki baronka umwanya wo kuryama. Niyo baryamye naho nta muntu aryamye isaha imwe isaha 2 ku murango, usanga bigoye kugira ngo umuntu agire ashobore kuryama bihagije ku murango. Nuko rero bakunzi ba kino kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi, ni hano tugarukije kino kiganiro cacu cari gitumbereye kuvuga ibintu indwi bifasha umuntu gusinzira neza. Nta magwara ahogwa kuvuga menshi siko kuyamara. Twizere yuko mwashoboye kumva bino bintu indwi, hamwe mwosanga harimo ibintu vyoba byahora bibaba ko mwahora mugendera bo mwahora mukora, bikaba ari navyo vyotuma kumbure mutaryama neza mutaruhuka neza. Mukwiye guca muraba mu bikorere ko wabone ngo tugikorereko, muce mukoresha umwanya umugani wa babandi baba ko kayi baba konvoyere zo ngo koresha umwanya, murabe mukoresha umwanya kugira ngo mugire umwanya uhagije wo kuruhuka, kandi uwo mwanya ugenewe kuruhuka ntihagire ikindi kintu kiwuhungabanya, kuko kuruhuka ni nkenerwa, gusinzira ni nkenerwa, itiro rirakenewe, rituma umubiri uruhuka neza, ukiyubaka, ugasubira ukaba en forme, ukiyubura ukundi gushasha, hanyuma rero mugaca mugira amagara meza. Ibyo navyo ntawo bivuga ngo abiheza, ariko mugabo tuzoza turavuga bike bike. Naho ubutaha rero mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha, arimo turamenya na jewe Janvier Manirambona.